Tangaye. ushitse amase muri nyabarega gashuze urashirako n'ivu acabongera neza ego ntuze muracari mukomera nk'ivu none we ntubibona mugume make imwe na yararemera mwena yararemera mpamake kubera yanyagiwe oya nahatonyaga bazoshire ngaho inzoga yo yamase twabona shitse uko ndabishaka rero ko ndabishaka nashaka zosubire ngore iyindi ngurube amasa azohora aba menshi cyane tukuri nta na kimwe nanje kwahira ndabishoboye kwahira no kuzigaburira ndabishoboye ndibaza nawe no hajya ahantu hazohakwira oya hazohera mugabo hajya handi hazokererwa hajya hepfo yawe hazokererwa hajya oya azokwira ngenda yabona burya bazaburya ngo ni hato hajya si hato siranga isuka ronda igomeza tugatwijana dusha tugaruka tugaruka dukangaza ivyatsi gusa dusha tugaruka mwega bapunura we twari banda gukorera yabona kwikorera je utwara ya ntwara ya make ya more ndakufatikirize niko ego sha shiramwe ingata eko genda neza abantu bameze nabi none kubitoki abuza kwiherera kandi akabintege wampenze wampaye byinshi ese ukibasha zana nyabona Gloria sa wanda kwari hewe sa Prince uzi kugenda umujanye gushika ku ishuri ego ugenda umufashe ukuboko zakomushika nayo hama uze kuraba yuko amakaye yose yuko akwiye yiwe hanyuma urufunguzo naguraza aho muhora murushira ego baraza kubwira hama bikaguca inyuma y'amatwi nimugutaha uze kumutahana bosha niso wakwibaririye ukagira imwe horugira murahura none mwari ego genda rero ndibaza ubu arabyumva Mebasha yamwe ndababonye ndukira kwaso ibijumbu byaje mwamihimbira imwe niyamise handuru ngo nabana bo kwangeso basha ahubwo turicana babura kubara ibintu by'ababarimira mukaza kurirwa murateye ingorane mu mirima y'abantu reka ngende none ntushonjeho sico gituma nashaka ugende kunsabira kunyu nce nteka muri izi mboga hakiri kare biragoye n'ukuri yemwe niho muri yego mahoro mushinga nta mahoro amahoro nyabaki ubundi by'abana bawe bankuriye ndabufashe buranyi yakaburirutse bwari ko munyimbira ibijumbu muga ntibashitse ngaha iyo bagiye ndahanze irigize kangahe munyu none ndagusabye ndabihanije imirima yanje bayireke ndagukomeye amashini kure jewe ndagerageza uko ndabishobora ndabihanize muga nukuri babitumwa no gusonza mugakura amaboko mu mpuzo mugakora nta maboko mugira ni benshi umushinga ntahe nukuri nta kundi ni benshi kuba ari benshi naho mwabavyarira iki mwabye ngo muze murabaragira mu mirima y'abandi bantu mugasubira no kubashengeza iri ni ryanyuma nukuri bababarire n'inzara ndakwihanije ni ryanyuma ndakubwiye ukuri musubire no kubashengeza urakoze ndaza kubahanura Mati sa Prince uraryoshe Gloria nawe bwakuryoheye ego bo hewe ntuze Matire sa bana ngira ngende ego kwa Pascal gukora ye we ntavyo nakubwiye ejo yuko twabwanye uko nzuza kumugurira ibirayi nari navyibagiye we kumbwira vyinshi wibaza ngo nza ndanavyibuka
ngira ngo ambwiye aheje ku telefone mu kanya burya yariwe Yego. reka numvise telefone ngo ndamusage ngo aho ngo hari kwavugira umuziki oya kandi uzana kandi batariko aranywa kandi rero mugabo we nibyo ari mu kabari ngo urabizana vuba ndabizana none nkori ube ucugenda ucujana amase hajya nyene tuza kubitera yego hanyuma ucubura c'amabango emoye byo ntangorane ndabigira yego aho turumvikanye mati nukuri nta na kimwe okay ingabana baheze kumubuza akayibagusha na prince yego ranyaruka Pasika Ego. Mana yaraguhezagiye kwe Yarampezagiye byo. asha mufise uduharage twiza kwe Jewe rero mu kurangura ibiharage. Nditonda nkaraba vyiza. Kandi rero no mu kubipima ndacagura imicaca nkayikoramo. erega nico gituma abakiriya bagukunda Aha mu gupima mba nabonye ko bibi byose vyavuye. Kandi nkagerageza kuraba siniri. asha nanje n'abana n'umugore narabarahiye ko atahandi ahantu bazopfa basumiye kuko naje natoye agafaranga basha misi yose urazi ko nama ncanza gushorera hano Iguhoruza mugare warugize imisi utazi. yego nk'ubu none misi nari nakenya agafaranga n'ahandi ho ndagatsitaye nta handi asha n'umwuzukuru nzovyara azokwama asumiye aha n'umwuzukuru wanje yego ahubwo uzoza urabwira n'abandi bose n'abo mubana. nukuri je ntabivuga mugabo rero haje ikintu cangenza nyamukuru Ego. nagomba ngo peje agafundari uno munsi akaro kagafu nakunyu n'utuvuta uno munsi Bisanzwe rero dinda kubwira. Uyu munsi vrema ibintu nk'ivyo ntivyokunda. Kuko uravye ibintu ngaha ntitukidandaza kandi urabona ibintu ko ari bike. Nta bintu biriyo vyinshi urabibona. Hari igihe turonka umukiriya umwe canke tukaronka babiri. Ugasanganiriwe ngaha ndateramye mu bisanzwe ntitukidandaza. Vrema umbabarire wihangane ivyo bintu munsi ntivyokunda. oya nukuri ndakwingize ndagusavye imbabazi urenga amabi yose nagukoreye nukuri ungopeshe agafu ndari uno munsi amavuta ntuma ndayaheba umpa agafu nakunyu gusa bizoba bikwiye Ariko nawe we ndakubwiye ko tutakidandaza we ntuvyumva. Erega nta bintu mfise. Kandi urazi ko ntahora ndakwima. basi Pasika ndakwingize ndagusavye ijana kugira ngo je ngende mpenda abo bantu bariko hariho ibihunguruka jewe by'ukuri ntumengera ndabasabe yuko bompa n'ivyijana kugira ngo by'ukuri nze kuzuyunga mu mazi ndabe ko abana borara banyoye n'amazi Ariko nawe bashi none we ndakubwiye ko ntadandaza none nk'ubu ndinze mbura ivyo ndandaza umva noronka amahera. Pasika ndazi Amahera hari waharumpa n'ukuri mugabo jewe hano ndaza abantu no munsi abana urabahira imikuru canke uraraba ahandi hantu cyo turabaza aho asha nta kundi Pasika murakoze Ego genda vrema musanzwe sinari kukwima ibintu bihagaze nabi. Ariko abantu nabo vrema ari bagiye ko yamperaniye. Barazi ibintu kuza baratora ibintu bibaza ngo ntitubigura amahe. Sinzosubira kumuha nazo zayira vyingo.